uyu mugabo dutanguranye agerekanga ikinyoma kimwe ku kindi avuga ko mu 1994 igihe haba genocide mu Rwanda yarafise imyaka 8 ahandi naho mu interview akavuga yarafise imyaka 9 n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye bamwita Willy Manzi. Hey, y'all, come look at this. I was only 6 years old. And 94, it's when the genocide happened in Rwanda. I was young, and I was only 8, and I had 3 siblings. The Congo, 9 years, at the age of 9 years, you went to a camp in Rwanda. Yes. You were there for 20 years. Yes. Willy Manzi rero yaramamaye mu misi iheze mu mezi atambutse aho bamunoma ava muri Canada aja mu muji wa Goma, umwe mu miji isanzwe iri mu maboko y'izimbwebwe za Sarambwe, RDF, RPF, inkotanyi. Aba banyarwanda bagiye kwica, kwiba, gusesa amaraso, guhonya ubwoko eka no gufata ku nguvu abana n'inzira karengane hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu rero Willy Manzi yagaragaye ava mu gihugu ca Canada muri Montreal aja igoma kuba vice gouverneur. Kuba vice gouverneur byarazanye amapolemike aho bamwe mu muryango wiwe w'amaraso bavuze ati urihenze ivyo bintu giyemwo, ufise nationalité canadienne n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Urabona uracari muto, impanuro nyinshi ariko ntiyashoboye kuzumvira ngo kubera bimwe nababwira vyita money power, kandi kugira complete ico bari bamuhamagariye hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu mugabo rero Willy Manzi biravugwa ko yoba atari mu maboko yiwe, aho yariko arajandajanda muri aeroport ya Pierre Elliott Trudeau hariya muri Montreal mu gihugu ca Canada. Umukongomani, umupatriote nyezi nako twama twabivuza, avuga ati je nzopfira igihugu canje haba mu mahanga haba mu gihugu, ntibikunda ko shoboye kwiyumanganya nakubonye. Acara mutunga urutoki. Uyu mugabo Willy Manzi ni umuteroriste, ubu igihugu ca Canada kimufata nk'umuteroriste kubera Canada irafise amategeko agena ngendegwako y'abene gihugu y'abakanadia. Aya mategeko rero Willy Manzi akaba yararenze ko, kuko uyu Willy Manzi onaho ari umunyarwanda yari yarahawe ubwene gihugu bwa Canada. Turaza kubishikako turabukungene Willy Manzi yabeshe Canada ko ari umucika cumu wa genocide, akahabwa ivyo bita aziro, buhungiro, gushika naho bamuha ubwene gihugu bwa Canada. Ariko mu nyuma atamisi haciye agacagaragara kandi yiyita umukongomani. Muri Goma bagaca bamugira vice gouverneur wa Goma. Ndibaza ko kuba ari vice gouverneur aya makuru mwari musanzwe muyazi, kuko yaragaragaye aho yavuga amajambo menshi agana mu macakubiri, agana mu gutandukanya abakongomani, kwica no kwihora, aho yavuga ngo za mayimayi, ngo za wazarendo na n'indi mihari iri muri Kongo, ngo rero yatumye ahunga, ngo agihema. Aya majambo yaravuze ari muri interview na Scovia Mutesi igihe yamusanze Goma bakimunoma nyene yaragiye kumukoresha ikiganiro. Aravuga ati ngo je nkihema yabo mu mayimayi, yabo mu wazarendo, yabo muki, bage abantu nyene batwono kutaba autochtone ba Kongo ntibazompemana gushika kuri dernier souffle, gushika ku mpemo yanje yanyuma. Willy Manzi rero yari yubatse n'umugore n'abana bagera kuri 2, hama amaze kuza muri Kongo yaramaze imisi aba muri Goma. Benshi baraza kwiyumvira none yafatiwe gute muri Canada, yaregiye gukora iki? Ndabibutse ko itariki 4 ni hirya yejo hazosingwa amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo. Umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ndabigire ko General Evariste Ndayishimiye son excellence akaba ari Washington afashe rutema ibirere, akaba yagiye kuba ari mwazo bahagarariye iteka ridasanzwe cyane, aho ndabigaruka ko aho n'abanyarwanda benshi bagumye bagwanya inyuma yaho mu bushikiranganje y'imigenderanire myiza y'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi n'amakungu. Dr Edouard avuze ko Uburundi vyari kuba ngombwa canke vyoba vyiza canke ari vyankenerwa ko buja mu vy'imishikirano bijya vya Doha, gama nama, gama
amasezerano bagenda gusinya Doha canke bijya biganiro vya Doha na Washington, ariko abanyarwanda baraja ngaho ku mbuga ngurukana bumenyi baramutuka baratuka abarundi muja nko gukora iki, mufise ivyo mutwarayo, barabahamagaye amajambo menshi mabi. Nubu igihe son excellence Evariste Ndayishimiye turi mu nama ndaza kubibabwira y'abakoresha canke abarongoye ibimenyesha makuru hano mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, yabereye muri presidence kwa Ntare House. Mwarabibonye ku mbuga ngurukana bumenyi, si ibintu novuga ngo niko ndahisha, ni ibintu vyakozwe ku mugaragaro. Rero yaravuze ko yahawe ubutumire na Donald Trump mwenyewe kugira azobe ariho mu byo gusinya ayo masezerano. Abanyarwanda barara muri deba barasubira oya u Rwanda rurundi rutwara ibiki ruja gukora iki aho na Museveni sinzi ibintu byinshi, ariko bagashonye mu gatondo kuko yafashe rutema kirere nijoro. Mu gatondo bamaze kubona ko nivyo ubutumire barabona ya communique ya biro iri charge ya communication mu kirimba cy'umukuru w'igihugu isimye ko na Hozine, barabona n'andi mafakta agaragaza ko vy'ukuri umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi yoba yitavye i Washington. Ubu bagashonye bariko bariyumvira bizogenda gute. Nkaba ndanza kubabwira turabira hamwe no kungene Paul Kagame yashavujwe no kumva ko son excellence Evariste Ndayishimiye azoba ari yari gushika naho biko biravuga ko Kagame ngo ariko ararondera motif zo kutitabira gusinya no masezerano ngo atume premier ministre PM. Hanyuma Kagame yari yaranezerewe ko batumiye umurongozi wa EAC ariwe William Ruto, wari umunezero mwinshi cyane, ariko ndababwire ko kurundi ruhande Felix Chilombo Tshisekedi ndabizi neza ko tari yanezerewe kubona William Ruto nawe nyene azovyitabiramo, ariko umunezero wiwe wagarutse abonye Evariste Ndayishimiye nawe ari muba tumigwa. Reka tubanza tugaruke kuri Willy Manzi, turabe Willy Manzi amategeko amufata canke ni kubera iki koko benshi bakora bavuga ati none ni kubera iki yafashwe na Canada, kubera iki Willy Manzi yagirizwa iki muri aeroport bamufatanye iki. Willy Manzi ntibamufashe wenyene, yari groupe y'abantu batanu, yari uyo Willy Manzi azwi nk'umukanadye n'abandi bari basanzwe bamuherekeje. Ngivyo bari bagiye gutegura ntivyari vyiza, kandi sivyo Canada yabafatiye gusa, ni izindi nkuru nyene zace kuko bimaze kuja kumugaragaro ko yafashwe, haciye hasohoka yandi makuru menshi ko Willy Manzi yaragiye gutangurira Paul Kagame n'abandi ba AFC M23 boherekeje Paul Kagame mu kinyegero bo bakigirisha ko bagiye muri aferezi wabo, ariko bamuherekeje. Ivyo bari bagiye gukora urumva ko atari vyiza, so atingira bagomba bakora ivyo bakoreye Havyarimana na Cyprien canke iyindi migambi itari myiza, ariko Imana ishimwe ko bafashwe hakiri kare ibintu bitarayangara. Willy Manzi rero yafatiwe muri aeroport muri Canada, muri Montreal nyene nko bisanzwe, aeroport international, aeroport yitwa Pierre Elliott Trudeau. Hanyuma baramwaka vyose nabo bari kumwe baca barabafunga kumvo z'amatohoza. Batohoza iki? Ndabibutse ko igihe bamugize vice gouverneur wa Goma, abakongomani diaspora Kongo y'abakongomani eka n'abandi banyarwanda basanzwe hariya badashivuga rumwe na Paul Kagame, badashigikiye izi ngendo zo kuja kwica gufata ku nguvu kwihagira ubutaka bwa Kongo, barandikiye Canada biciye mu buyobozi bwabo bwa migration n'ivya security na documentation ya Canada, bavuga ati ni mugurure dossier y'uyu Willy Manzi kuko ubu ni umuteroriste. Ndabibutse ko bamwe mu barongora AFC M23 harimwo ba Sultani Makenga n'abandi benshi batarekuriwe gusohoka Kongo ngo baje bafata indege baje mu bindi bihugu, baraja mu Rwanda, baraja Kenya, baraja Uganda, kumbure baraja Sudan canke Somalia, aho basanzwe bahumeka umwuka umwe, ariko gufata rutema kirere ngo bagana za Burayi n'ahandi henshi ntibishobakundira, ntibishoboka. Nico bituma muhora mubona batuma intumwa batarigera bajayo kuko boca bafatwa, barafisa amamanda d'arrêt international. Uyu rero Willy Manzi yafashwe na Canada nkuko yofatwa n'u Rwanda. Ngomba rero ko tubanza gutahure kuko benshi ntibabitahuye. Canada yamufashe kuko Willy Manzi no mu Canada. Canada imufise ku burenganzira, baramuhaye ubwene gihugu bwa Canada. Rero Canada imaze kuguha ubwene gihugu bwayo uburi mu Canada. Rero iyo umaze kuja Canada mu mategeko ya Canada agenga abene gihugu nka twebwe abanyagihugu,
birabujijwe ko umunyagihugu aja muri acte ariyo yose ya terrorisme. Si Canada gusa, murabizi ko bagufashe nk'umuterroriste uhanwa nyene nk'umuterroriste. Rero uyu manzi amaze kuja kwiyunga, amaze kugaragara ko yiyunze na AFC M23, nayo ikaba ifatwa, hari ibihugu bimwe naho bihoze bifata AFC M23 nk'abaterroriste. Rero uyu manzi amaze kuja kwemera kuba vice gouverneur, agativyo yarasanzwe akora hariya muri Canada, agashira umuryango wiwe mu kangaratete, kuko muca muvyumva ama assistance n'ibindi vyinshi vyaciye vyugagwa. Ubu rero bamufashe bamumuranye nk'umuterroriste. Murumva ko Willy Manzi atari kindi kintu, atari ubuhemu bwa Canada. Willy Manzi ntiyorohewe muri uno mwanya tuvugana. Bivuga ngo uku: comment un citoyen canadien est-il devenu un chef rebelle au Congo? Le cas de Willy Manzi soulève de sérieuses questions. Comment a-t-il pu manipuler les lois canadiennes sur l'asile pour obtenir la citoyenneté avant de devenir un haut dirigeant rebelle au Congo? Umva benshi bariyumvira ni gute umusitoyen umunyene gihugu wa Canada yamanipiye, arabesha, arasubira arazunza za immigration n'ibindi vyinshi, gushika naho yisanga yabaye umwe mu bashefu bo hejuru, umaze kuba vice gouverneur wa province canke w'umuji canke eka noneho gouverneur. Mumva ko aba ari gouverneur nyene buramatare, icegera ca buramatare, urumva ko uba uri hejuru mu buyobozi bwa AFC M23 zirambwebwe zasarambwe. Ahanditse ngo yabeshe: comment un homme qui prétendait être un survivant du génocide peut-il soudainement occuper un poste de premier plan au sein du M23? Bisigura yavuze ko kugira bamuhe azire canke ngo bwene gihugu, yavuze ko ari umurescape yacitse ku icumu iriya genocide bakunda kuvuga mu Rwanda yo mu 1994, ariko bukeye atagihe giheze bica bigaragara kandi ko yitwa umukongomani. Aha abarifatishije bya bindi namanda babwira ati urabesha rimwe mugabo ntushoboye kubesha ibihe byose. Mu gifaransa ko umugani ko bakunda kuca gusa na misemo kuvuga mu Kirundi, hama hakaza ngo violation de la loi canadienne, responsabilité criminelle pour le financement des conflits. Urumva ikintu Willy Manzi kimufata canke kizomuhana ni ibi ngaha bita ngo responsabilité criminelle pour le financement des conflits. Aha Willy Manzi selon baravuga ati ngo bivanye n'itegeko rya Canada, selon la loi canadienne, il est illégal pour un citoyen canadien de financer ou de soutenir des conflits armés. Uyu rero Willy Manzi umva nta nuko haravuga ati ngo urumva barambeshera amajambo ama interview kwemanga kari vice gouverneur wa AFC M23, c'est un groupe armé, ce n'est pas un gouvernement. Naho bo bashaka kugira ngo administration parallele, ibi nta muntu numwe aravyemera, nta muntu naba bafasha baba supportinga mu kubaha ibigwanisho, nta numwe arabemerera ko ba proclama kari gihugu canke gouvernement parallele. Naho bagerageza gushira ama structure étatique, bagashira ngo abaganga, ngo abacamanza, ngo abatoza kori n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye, ariko ntibaremegwa nk'igihugu canke nka etat federale nkuko amazi imisi abisaba canke abininahaza uriya mugabo Corneille Nanga. Hama rero birabandanya bavuga ati et des groupes impliqués dans les actes de violence conformément au code criminel du Canada. Il est un crime de conformément ya code criminel. Igitabo mpana vyaha kumbure ni code penal n'ibindi vyinshi vya Canada biravuga ati il est un crime, ni ebana ni crime, ni icaca karabutaka do fournir, gutanga, collecter, kwegeranya, rendre disponible des fonds ou des biens pour soutenir le terrorisme ou des groupes armés. Kwegeranya mahera, kuyatanga, gufasha, gukora ikintu cyaco cyose utwara uburyo bugana imigwi y'abagwana, abateroriste n'abandi benshi bagenda batandukanye. Ubu uri mu criminel, c'est un crime. Bavuga il est un crime de fournir, collecter, rendre disponible des fonds ou des biens. Soit tubaha mahera, soit tubaha ibigwanisho. C'est un crime pour selon la loi canadienne. Bivanye n'itegeko ryo muri Canada. Iyo Canada ubu nkaba ndiko ndababwira ko Willy Manzi n'umunya Canada, afise ubwene gihugu bwa Canada.
hama hakaza ngo contribuer à des activités entraînant des atrocités de masse. Iki coco kimufata burundu kuko AFC M23 zimbwebwe zasarambwe kuva zitanguza iyo migwano ziragirizwa abantu barenga miliyoni 200 z'abakongomani. Aba nabo kumbure Human Rights Watch canke ibindi bigo bijenya gateka kazi na muntu canke ama service de renseignement yashoboye kumenya. Haro nabandi bagiye barapfira ahantu batagaragara kumbure ku ma photo satellitaire n'ibindi vyinshi, ariko bamaze kugira estimative en moyenne 20 millions, murumva ko bagira ku miliyoni 30 canke zirenga. Akavuga ati comme celle commise par le M23 à l'est du Congo. Alors il est déjà parmi les dirigeants du M23. Donc hakarangiye akantu ka wirimanzi abasenga bamwe bakunda kuba ati ngo fata amashapure ngo dusengere naka yasavye. Ni sinzi nizo shapure ico zoba zije gukora mu gihe biri clair. Naje ntari umunye Canada ugerageje gusoma la loi canadienne concernant ibintu vya criminalité, by'aba criminels n'ibiki, il est déjà coupable de criminalité. Numu coupable kabisa havya nta kintu kindi kimufasha. Harongera ko kakanu kavuga ati de plus la loi sur les mesures économiques spéciales SEMA permet au Canada d'imposer des sanctions contre les individus. La loi sur les mesures économiques iyo SEMA umva en sigle yo muri Canada iratanga uburenganzira bwo guhana umuntu canke entité impliquée dans des violations graves. Iyi SEMA iratanga uburenganzira mu mategeko y'ibinyene vya criminalité twako turavuga vy'abakriminere. Iyi SEMA iratanga uburenganzira bwo guhana aha tugiye muri économiquement, dans un domaine économique. Donc basho kumuhana amakonte amahera ariko ivyatunze n'ibindi vyinshi. Umva ko karanyanyaye nimba yabika amafaranga muri Canada, karanyanyaye basho kumugora. Bavuga ko basho guhana contre les individus, umuntu ku gatwe kiwe et entité impliquée canke un groupe de gens canke une entité sinzwe no kidon entité mu majambo meza y'ikirundi sinumvuye no kivuga, ariko ngira muca mu vyumba ubashe kubahana abantu ku gatwe kabo canke mu bwinshi bwabo biyegeranirije hamwe dans des violations graves de la paix et de la sécurité internationale. Aha rero kugira singume ngaruka hano kuri ibi biri hano, ariko nayiko ndagerageza kubumvisha ko hari abantu tova ngo urumva ngo baraza kumurekura. Bamurekuye c'est autre chose parce que le gouvernement canadien izobiri kiragaragaza paravient ngo de loin de près, kuko hari ibintu bahora bakora abazungu abampatse ibihugu haba ubufaransa Trump Amerika Bongereza n'ibiki ntibagaragara, hakaguma hagaragara u Rwanda, ariko cette fois-ci nibo bamufise kuko yafashwe no wabita les gardiens abapolisi bahari anyene muri no aéroport ya Pierre Elliott. Rero ntiyafashwe n'umunyarwanda avuga ati ngo umunyarwanda yaciye amurekura cyangwa n'umukongomani, yafashwe n'abakanadien. Niba murekura c'est que le gouvernement canadien s'implique dans les histoires de criminalité y'abacriminere kandi nabo bumva amategeko ya Canada atavyemera. Iki murumva ko gisa n'ikintu kigoye. Nagwanda babwire ko Manzi yongeye kwigaragaza igihe bamunoma vice gouverneur mu majambo avuguku je ne parlerai n'iringara, sinzovuga iringara yabiringara ni Swahili cabi giswahili car je n'ai pas besoin de la sympathie ni de l'amour des gomatraciens. Sinzopfa naravuze iringara, sinzopfa naravuze igiswahili kuko sinkeneye impuhwe canke ukwisemba canke urukundo rw'abanyegoma. Les Congolais, réveillez-vous. Avuga ati des gomatraciens ni des Congolais baba babo muri Goma canke abakongomani muri rusange. Je m'aime suffisamment, ndikunda bihagije. Je n'ai pas besoin de votre amour, sinkeneye urukundo rwanyu. Point. Je parlerai que le Kinyarwanda car c'est cela mon identité. Gashamuzaho n'abanyarwanda abatutsi b'abanyarwanda bavuga iki n'abakongomani bavuga ikinyarwanda, murahenda bande ko mwigira bakavuze muzosanga mwaravuze mukivamo. None ngaha ibituko tubikurahe si Wirimanzi yavyivugiye, ntiyabwiye Skovya ko azokwihoraga kubita abamayimayi n'abawazarendo n'abandi benshi ari muri Kongo
gushika barangiye imwe muziwe zimuhezemo. Dans la procédure, son passeport canadien a été saisi par les autorités compétentes. Ngombwa, ni direct. L'enquête suit son cours et l'individu est actuellement détenu dans un établissement correctionnel au Canada. Ibi murumva ko bitari vyoroshe. Manzi rero baraje kuvuga ati none kuvuga yari mu Canadien yabahe basikumbure Manzi yaba ahantu bita Gatineau, Quebec cyumva ko ari Canada. Nta kindi vient d'être arrêté. Aha reka tugaruke rero kuri amugabo umwanya ndabona urangiye, umwanya twemeranije n'uyo. Reka ivya Evariste Ndayishimiye na Kagame n'abandi benshi vy'amasezerano i Washington tuce tubigaruka ko mu kindi kiganiro. Mwarahezagiwe, nizere ko tugarageje kuvunagura mu ncamake nuko Willy Manzi vice gouverneur cegera ca gouverneur ca Buramatari niko bibaza no bivuga wa Goma atari mu minwe yiwe yafatiwe muri Canada Montreal ariko arajandajanda na bagenzi biwe akaba atari mu maboko yiwe afunzwe kumvo z'amatohoza nabo bagenzi biwe. Aha ni mu gihe bareko barikekwa koko bari bagiye kudurumbanya ivyo amasezerano mu nzira ca imwe canke iyindi. Rero mu ncamake nuko hamareka tuce turabira hamwe ibijanye n'igituma banyarwanda batashaka canke bababajwe nuko Evariste Ndayishimiye son excellence w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi, umukuru w'igihugu dukunda se Barundi, aho abanyarwanda bamwe benshi bako baramwita se mahanga. Ndabakengurukire cyane rero hama nongera ndabasabira ko n'imbabazi ku munsi w'ejo ntitwabonanye ibikorwa twari turimo twari twitabiriye byari ivyo nababwiye ko bikora cha kumbuga ngurukana bumenyi zigenda zitandukanye sibihishwa nuko igikorwa cari kiri twari twagiye kugirirwa ibakwe byo kubonana n'umukuru w'igihugu kuyaga n'umuvyeyi se Barundi nkuko biri. Hanyuma ivyavugiwemo ni byinshi cyane turaza kubigaruka ko navyo nyene haravuzwe bijanye n'umupaka, impunzu zaturiwe na Obere na BBN n'ibindi byinshi vyandagutakiye turaza kuza tubigaruke ko mu bindi biganiro. Mwarahezagiwe, ciao ciao.